Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ku biriko biratangazwa kuri ubu yo bibirabana n'igisata c'umutekano ndetse agateka kazi na muntu ndetse n'amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu n'icubero Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe hari amakuru tutari twaronkera umuco neza gusa avuga ko mwijoro ryaheze ry'igenekerezo ya kabiri rishira iya kane ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 hari igitero cabaye mu gisagara ca Bujumbura. Ni igitero cakozwe n'abantu batari bamenyekana gusa co ngo kikaba ari igitero kitagabwe ku ikambi y'igisoda ahubwo ngo ni igitero cagabwe ku bantu ubwabo. Ni mu gihe inzego z'iperereza zo zitakironka itiro ku manywa n'umurango bariko barakora kugira ngo barabe abinyegeje inyuma y'ibi bitero. Ni igitero bivugwa yuko coba ca abantu babiri baba bahatakarije ubuzima. Niyo nkuru yavyutse iriko iracana ko ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bacitiranya n'igitero cabaye mu ntara ya Bubanza mu misi iheze kigahitana abantu 10 nk'uko vyatangajwe n'umunyamabanga ndetse akaba n'umuvugizi mukuru wa leta y'u Burundi. Ivyo vy'ico gitero cabaye mwijoro rero bamwe bakavuga ko coba cabaye gutangura mw'isaha zine z'ijoro. Igipolisi naco ngo nticatevye kumenya ayo makuru gica kirahashikira. Vyo ese bo bafashwe canke ntibafashwe bateguye ico gitero. Gusa amakuru hari nuko babiri bahasize ubuzima kandi nanone hakaba hari n'undi muntu yahagaritswe n'urwego rujejwe iperereza tuza kugaruka ko mwidonido yano makuru. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agira ati umunezero abarundi bafise no kubera amazi bahaye Yezu anyotewe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko Aburahamu, Yakobo na Yezu banyoye ku mazi y'u Burundi arico gituma abarundi bafise akanyamuneza. Ngo vyavuye ku mazi Yezu yanyoye y'u Burundi anyotewe aca abasigarana uwumuhezagiro. Ibi yabivuze mu nama rukokoma yiga ku bijanye n'igisata c'ingenzi mu Burundi. Muri iyo nama kandi yaragarutse ku barundi basohotse igihugu bakakivuga nabi. Agira ati abarundi basohotse igihugu bakakivuga nabi abo nibo basohotse wa murima wa Edeni kubera ivyaha vyabo kandi kugarukamo bizobagora batihanye. Varisito Ndayishimiye yarongeye ati Aburahamu, Yakobo na Yezu banyoye ku mazi y'u Burundi arico gituma abarundi buzuye umunezero. Ngo Yezu yerekana abahigwe abaribo. Yavuze ati nari nyotewe murampa ico kunywa, nari kavantara murantora, nawe yari kavantara anyotewe turamuha ico anwa. Umuhezagiro rero abarundi bafise uva ku mazi twahaye Yezu nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igihugu nyir'icubahiro Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi imitumba yose mu gihugu yoba igiye gushikanwamwo umuhora wa internet bitangazwa na Prosperi Bazombanza. Aya n'ayandi yose ntuze gucikwa fyonde subscribe canke sabone ni utari wafyenda ko kugira ngo tojikanwa nayo dushikiriza usagiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko rero twatanguye tubibabwira iperereza ry'u Burundi ni rwo rwego rwa mbere mu gihugu ubu ngubu rufise akazi katoroshe. Ni akazi ko gutahura bakora ibi bitero vy'u Burundi ingene binjira mu gihugu ndetse n'ingene bagisohokamwo atanumwe abakozeko. Ni mu gihe hari amakuru yazindutse ariko aravugwa kuri uyu wa Mungu igenekerezo ya gatatu ntwarante y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 avuga ko mu gisagara ca Bujumbura ho hari abantu bateye bitwaje ibigwanisho bagahitana ubuzima bw'abenegihugu babiri bakamenya ko igipolisi kije bari bagifise umugambi wo guhitana ubuzima bw'abandi benegihugu bagaca birukanka igipolisi kikababura. Urwego rw'iperereza ruriko rurakora ibishoboka vyose kugira ngo aba bakora iki kibi bafatwe. Iyo biperereza ryo hagati mu gihugu ndetse n'iperereza rya gisoda bose bariko barafashanya mu kugira ngo uyu mugambi mubi wo kugaba ibitero yoba ku benegihugu ndetse no ku makambi y'igisoda mu Burundi bihagarare.
nk'uko bitangazwa kandi abo bagizi ba nabi bakaba bateye mu gisagara ca Bujumbura ku isaha 4 zo mw'ijoro, bakaba bahamaze iminota idashikana kuri 30 kuko baciye basubira inyuma n'ibigwanisho vyabo, bakaba bari bitwaje ibigwanisho bitarimwo inkoho zicira umuriro, ahubwo ngo bari bitwaje ibipanga ndetse n'amacumu. Ni mu gihe umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura yari yahagaritse abanyezamu b'ingoro ya SNL ku rwego rw'igihugu. Umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura Colonel Ildefonse Bivahagumye Batazira Swepa yari ku ngoro y'umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu ku Mutanga Nord. Aho rero yahasanze umunyezamu w'iyo ngoro Miburo Paul ari kumwe n'uwundi munywanyi wa SNL Potipoti Claude Batazira Mwarabu. Nta kosa na rimwe aba bakoze kiretse kuba bari imbere y'iyo ngoro. Colonel Bivahagumye aca arabacakira, burizwa imodoka y'igipolisi bajanwa mu gasho k'iperereza, aho niho baraye ijoro rya mbere. Ibi bikaba bibaye mu gihe Honorable Agathon Rwasa aheruka kwandikira umushikiranganji Martin Niteretse amumenyesha ikoraniro kaminuza rya SNL ryari kuba ejo haheze mu ntumbero yo guheza indyane zimaze igihe zivugwa muri uwo mugambwe. Inyishu ya Martin Niteretse yabaye yo kubuza iryo koraniro. Abanywanyi ba SNL bari bubashe iyo ngingo. Umugambwe SNL ukaba umaze umwaka urenga warabujijwe gukora igikorwa na kimwe ku butaka bw'u Burundi muri demokarasi y'ukuri, ngo leta ntiyivanga mu itunganywa ry'imigambwe. Ngo rero birateye isoni kubona umugambwe utwara wiha ububasha bwo kubuza ibikorwa byose vy'umugambwe ugira kabiri mu gihugu. Ivyo bisigura kwanga burundu ngo ihiganwa mu vya politike nk'uko bitangazwa. Uyu munywanyi rero y'umugambwe SNL akaba n'umuzamu w'ingoro nkuru y'umugambwe, n'ubundi bakaba bafashwe n'urongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura ndetse bakanashikanwa ku biro bikuru vy'iperereza. Mu yandi makuru, reka biravugwa ko hari amanyanga ariko arakorwa mu gisata kijejwe amaburusi. Abanyeshuri barenganijwe bo baridoga. Hari umurwi w'abanyeshuri baheruka kurenganywa ku bijanye na buruse za leta ku banyeshuri baja kwiga mu gihugu ca Algeria. Abari ku rutonde barakuwe kwashirwa ko abandi mu manyanga. Tubanze tubibutse ko igenekerezo ya 3 kwezi kwa 3 k'umwaka ucize w'ibihumbi 2023 ubushikiranganji bw'indero bwari bwasohoye itangazo imenyesha ko leta y'igihugu ca Algeria yatanze amaburuse ku banyeshuri b'abarundi mu bisata bitandukanye. Aha rero niho leta yaciye ihamagarira abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta mu mwaka w'ibihumbi 2022 bafise amanota 70% kwiyandikisha. Bamwe mu banyeshuri bari bagize amahirwe barashirwa no ku rutonde rw'abazogenda bisanze barakuwe ko mu gihe bari bahejeje imyiteguro. Amatohoza yakozwe aremeza ko hakozwe amanyanga ku rutonde bashira ko abana b'abategetsi harimwo n'abadakwiza amanota 70% yasabwa n'amategeko. Abanyeshuri barenganijwe bagiye kubaza mu biro bijejwe amaburusi, babwira kwihangana, bakabwira ko bazoca babarungika muri buruse zo mu mwaka uza mu gihugu c'Uburusiya. Ariko ivyo bibona nk'uruhendo kuko mu Burusiya hafise abandi bazoba hateguriwe. Abo banyeshuri bagiriza Alexander Fisumukiza arongoye igisata c'amaburuse ko ariwe yakoze ayo manyanga yose, bakura ku rutonde kugira ashyireho abiwe yateguye. Bakaba babazwa n'ukuntu bari bamaze gukoresha uburyo bwinshi mu kwitegura kugenda kuko bari ku rutonde. Mu kabaro kenshi abo banyeshuri bagira bati turabajwe cyane n'amanyanga badukoreye mu kudusubiriza n'abandi, none abana b'abakene ntibazoja kwiga hanze. Aya yari amahirwe yacu none turarenganijwe. Abanyeshuri bagasaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko ariwe yofata mu minwe iki kibazo cabo kuko bitabaye we n'undi atawundi yobatunganiza ngaha mu gihugu. Ni mu gihe kandi hari inyuruzwa ryakozwe muri komine Mabayeho mu ntara ya Cibitoke. Hakaba haranyurujwe Gilbert Irakoze, yoba yaratwawe he? Umunyagihugu Gilbert Irakoze ho ku mutumba Rutaba, umunywanyi w'umugambwe SNL yaranyurujwe ku munsi wa mbere w'indwi. Yanyurujwe n'abapolisi bari mu modoka double cabine y'ibiyo bitabona.
Gilbert yafashwe isaha 2 z'agatondo mu gihe ari ku ipikipiki ariko agenda ku kazi ka misi yose aho yari asanzwe yimba inzahabu aho bita ibutahana. Ashitse ahitwa Nyarugonzi kw'ibarabara riva Imabayi rija mu Rutabo haciye hashika iyo modoka y'ibiyo bitabona haca havamwo abapolisi babiri bacakira Gilbert ica iragenda yiruka. Amakuru ahari aremeza ko iyo modoka yanyuruje Gilbert ari yo urongoye iperereza mu ntara Cibitoke. Imodoka yarimwo Medar umukuru wa zone Mabayi asanzwe ari imbonera kuri idasanzwe Mabayi, akaba ari no mu basubijwe mu buzima busanzwe bavuye muri CNDD FDD. Turamenyesha ko kuva Gilbert anyuruzwa ntawe uzi irengero ryiwe, abiwe bararondereye mu busho bwose barabura gushika ubu ubwo bane bwinshi ku mutekano wabo kuko batazi iyo yatwawe nuko amerewe. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa n'adushikiriza usangize kandi no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana ibahezagire.